Diamant ntavuzwe ku mbuga iminsi ibiri ngo yazimye, wasaze, wacomye canke uvuga ivyo utazi, ushaka iki kumubona yazimye? Be smart, ivyo ni vya bene gihugu, ni nka vya bindi nkora indirimbo nka konsoma plus de $20,000 hageze concert bazama ngo tuguhe 6-7 wasaze. Narabaye man, narababaye. Raso indirimbo mvo ngo Ruben Smith wewe ngusora indirimbo unizigisha ngo niki nabahayira bashe man ntimwayiravye man je nzobatanga ibishegu man haravanshi indirimbo nandise mu butere mu mayara man ntimwayiravye man mwaranyese je mukuranya nzabatamwo tu yaga. Gwagwan selector number one yo pubenge bangena pese mbote kwa tamu mungi agara kubadetse nange bitatu Joel yo bitatu Joel kuba tumvura ururimi nikiganda citwa ikinyankore yo ariko duca tugenda ku nibesha bakora dukurikirana baramutse ku mande zose zigiye zitandukanye ku isi hose yagiye hatandukanye ndi kumwe n'umuntu bitwa Inde mukanya muramumenya ikigano kiza kumera bien sana ariko nca nta nuguruko Libe uko sa fresh bien sana kabisa. Ni benshi bakora dukurikirana, ni benshi bakuzi imbere banagukunda ariko tangura baramutse ama mukanya duce tubaha rero ikiganiro kiri idoni nyenzina. Bakunzi ba Linux TV wagwan. Ruben Sesam nashitse. Fresh. Ya, ufise n'amazina umuntu umenga aranagoye sana. Ayo mazina umuntu ayumvise avuze iki kuri wewe? Amazina ntagoye, oya nagoye wayamenye vraiment. Ni Ruben Sesam. Sesam misiguye ni dit quelque chose en français. Mba Sesam. Ni Ruben mba ni je mvuga ikintu. Namenye mu kuvuga mu kwimita abantu, comedy ibintu nk'ivyo, urumva ni Sesam. Ndavuga ikintu camucumviriza. Ni Ruben Sesam. Abantu benshi bagukurikirana, abantu benshi bakuzi ko ufise ingabirano tovuga yuko irenze sana, abantu benshi bayikora ngaha mu Burundi. Abenshi baranakumenyereye ariyo comedy yo gusubiramwo abastari bamwe reka nabandi bagiye batandukanye muri rusangu uraza kutubwira byinshi bigiye bitandukanye ariko reka tuze kwanza ka historique gatoyi muri comedy yo kwigana abandi bantu byaje gute? Kwigana amajwi y'abandi bantu novuga ko byatanguye kera kuko impano mu by'umuntu ayivukana byatanguye nkiri muto cyane narakunda kwimita asubiramwo abantu kandi kwimita so kuvuga gusanga amajwi y'abantu gusa imitation iri kwinshi haro kwimita umuntu ukoresha amageste ijwi ryiwe démarche ya bintu nk'ivyo nyene rero kuva nk'ikini muto rero warasanga muhira papa ba oncle ndabasubiramwo kwisho professeur yani nkavuga ati abanyeshuri bambwiye ati kwibura ufite impano ura exploiter uyikure giriki umva nayo menye ko ndayifise kuva kera gusa kwisha ku mugaragaro bien byatanguye muri 2022. 2022 ibe comedy nga mu Burundi ni benshi bakina comedy ariko ubucuti ufitaniye n'abantu bakina comedy nk'abakigingi na bamutima n'abagine bagiye batandukanye Defense ubucuti buri hagati yawe nivyo uracari muto ariko byifashe gute muri comedy nkuko bibona? Byifashe neza uretse ko je nkiri muto y'abantu bakuze cyane bubatse amazina ndaca followinga ndabigira ko byinshi ko baramboneye izuba barantangiye imbere ndababona ivyo bagize ariko nguma nihiga icapo ntaguciye nguma nihiga icapo comedy wawe ukina yaba ngaha mu Burundi canke kwisi yose yagiye atandukanye ushobora kuba kera wari ufise abantu wenspirako ariko nubu ni bande wenspirako canke comedy kugira ukreye ibintu byo wakora bigenda gute? Chenga mu Burundi abantu inspira ko Jesse no ngo numwe cyane babiri kubera ko ujagize ikintu kikanyohera n'umenga nanje no bya creativity partie cyo yakoze mugabo en grande partie kigingi na Defense mutima na big shout out kabisa. Comedy iri kurafata inzira wewe kuvyo bibona comedy kuvyerekeye agafaranga ubona yaba bakuru bawe uko ariko arabavuga ubona comedy iri kurahabwa agaciro ngaha mu Burundi nkuko tumenyereye ibindi bigiye bitandukanye? Of course hariho agaciro bahaba comedian kuko twarabonye kigingi yagisohotse nagiye hanze si kubera ngo n'umuririmbyi
muri umushoferi ntatwara indege kigingi oya urumva nyine ni comedy yamutwaye iramugarukana abantu ramwizera ama companies atandukanye urumva ngo comedy iramuha n'abandi nuko nyene kandi naje yaba ntabona aba grand frère banje bako babicamwo babikora muze babivyaza umusaruro nasi no bikora naco gituma no saba buri muntu wese aza kuraba ino interview ashigikira nshike ku yindi ntambwe ushike ku yindi ntambwe ariko mu gihe wowe uri nko kuri stage uri kurakina comedy hakava nk'abantu bakavuga amajambo atakunezero hajya imbere wocu ugabanya iminota ugacika intege canke byo kwifata gute ahubwo bayinyumvira nongereza ahubwo uratubwiye historique yawe benshi barashobora gutahura abatahura babizi canke abatari bwatahura historique yawe ariko nka jewe dusanzwe tukuzi twarakubonye umwanya munini atari munini canke mutoyi uri kumwe na Mary uri muri staff yiwe ariko ubu tukubonye uri gukora kariyeri solo niko twoyitwa bimeze gute ko tukubona nka Libe wenyene bimeze fresh nkuko bivuze Mary twarakoranye ndi muri staff yiwe ariko mu nyuma turavana ko nangiye gutangura ivyi wanje abantu baca bibaza mwaciye muvana mwavanye kubera iki habaye ikibazo kiye kugira ngo meje kuvuga ko nshiramwe kuvana kwa jena Mary sukundi nari ngiye gutangura ivyi wanje muri ivyi wanje comedy wanje imitation n'ibindi ngiye kubereka mu nyuma hama turavana kandi ntaho hori iwabo sivyo none sana uko nyine vyagenze avurira ko kantu ntaho hori iwabo kavuziki ega ngara abanyamujuri kavuziki ko tubona umengo nakantu umengo karimo utuntu twinshi abantu bashobora kwibaza ntaho hori iwabo ntaho hori iwabo ni Kirundi ni expression mu Kirundi nuvuga ko ishaka gusigura yuko umuntu arakura araba muri uwo mwaka undi mwaka aja mu bindi ubuzima no gukura rero ntaho hori iwabo umva uhoze iwanyu urumva nawe ufise ikibazo urakura umvye akakurira ndene ukacukura aja mu bindi Libe uruhatari sasa rero kariyeri yawe twayumvise ariko dufatire mu mwaka turimo wa 2024 abantu benshi baramaze kubona experience ni twovuga ko ari experience igende riyongera uko buca kuri wewe ku bantu bagiye batandukanye aba societe mukaya duca tuza ku byo ba star naho utari umu star ukina comedy mugabo kenshi tukuzi nk'umuntu wiyesera ku ba star ariko tuze ku uyu mwaka wa 2024 ama societe agiye atandukanye ku mpano yawe biko byifata gute ku bucuti mugena muragira n'abandi bagiye batandukanye bivanye nuko naho natangure naho ngeze byifashe neza ari naco gituma ndababwiye ati mu follow Ruben Sesam nzobona amakuru yose ndakurikirana uyu mwaka kandi bishasha tuze rero mu bastar utu video twinshi twarasirikiye kumva amajwi y'abastare bamwe abo twashoboye kumenya Mossad B turamenya n'abandi bagiye batandukanye ariko kugira duce tuja mu kiganiro nyezina tugira duce tugira akantu kwanza kidogo niho bibazo nazaye photocopy cyane nazanye hasi aya ni atari yazanye hasi sasa utugirira akantu k'umuntu wari we wese yaba mu bastare hanini utugira mu bastare n'abandi tuje muri vibe kidogo hama rero duce tuza rero kubira imbere reka ndabagire ko kaya mwese mwabonye wasaze wacomye canke uvuga ivyo utazi ivyo ni ivy'abene gihugu be smart yaga reka ngire ukantu benshi bamenyeye ko canke babonye cane Kasadbi Dramanti ntavuzwe ku mbuga imisi ibiri ngo yazimye wasaze wacomye canke uvuga ivyo utazi ushaka iki kumubona yazimye be smart ivyo ni ivy'abene gihugu ni nka vya bindi nkora indirimbo nka konsoma plus de $20,000 hageze concert bazama ngo tuguhe 6-7 wasaze wacomye canke uhamagaye utazi be smart ivyo ni ivy'abene gihugu yaga tuze kuri Ruben now narabaye man narababaye raso indirimbo mvo ngo Ruben Smith wewe ngusora indirimbo unizigisha ngo niki nabahayira bashe man ntimwayiravye man je nzobatanga ibishegu man
hora vanshi ndimo nandise mu butere mu mayara man ntimwayiravye man mwaranyese je mukuranya nzabatamwo tu yaga Salibe yo sasa ubwo buntu kubukora bigufata umwanya ungana gute uri nko muhira bon d'abord video ndayiraba nkumviriza amajambo uko nshaka kuzobeshera umuririmbyi kanaka ngo yavuze ko utabivuze yeah hama nkavyumviriza then agacakora impano yeah turabona akantu Sadbig zo postinga nawe washoboye kumusubiramwo kaya kantu kikabona wabyakiriye gute wiyakiriye gute muri wewe first iyo video nayikoze nanje ya epidemie yanteye y'amaso y'imbwa angita amaso y'imbwa yeah rero niko ndayikora urumva ukuntu nari navuga nkumva ko ngamaso vraiment ari fo nkamvuga ati vraiment ntigeza kugakora tu yeah nangakoze ko mu nk'izindi nyene ndayikora ndayisharinga cambona arabaye viral tumwandi kandi birataye ko bigashika yeah rero anko nuko barakakire neza benshi barakabonye baragakunda abanyandikira ngo ati urafise impano harabamenye kujya video nyene urumva for me byaranyoheye byarakuryoheye amatwi ansumira ibiteramo mu uyu mwaka wa 2024 ukurategura ni furu ni byinshi uzobikwiza abanyagihugu kwere byifashe gute mu 2024 ariko navuze amatwi ansumira bisigura ko turumva mugabo tuba dukeneye nyene byo nawe ya atubwira wait na see ya numva afise ibibazo byinshi no kubaza ariko reka tuje mu makungu yo hanze ni benshi baba bakurikirana ibikorwa byanyu mva bwenge ama commentaire uyakira gute yaba mabi canke meza abyifashe gute muri rusange ama commentaire je ndayakira yose kuko je nta pouvoir mfise yo kura umutwe w'umuntu ndamwe ati ngo mbwire iki kintu urumva nshobora gukora ikintu nkasanga ujye cakire nabi ujye cakire neza jisho nshira imbere eske iwanje hamvuye mwiki hama yabambi yabanziza usiranyubaka yeah hajya ribo umuntu akeneye kumurondera muri show bigenda gute amwaka mahera angana gute ivyo nazo ko ari inbox yeah ni inbox Ruben ndagushimire sana asante sana kubona waduhaye umwanya nka Rinox TV ariko tujambo tubiri wohereza ko ubwira abantu bagiye batandukanye ni benshi baba bafise talent ariko batinya gukora amakariyeri yabo ariko nk'impanuro mu gwaruka rugiye rutandukanye kubera umuntu arashobora gutungwa n'impano yiwe ariko kuba tabitahura uwo batahuza gute canke nakaye kabanga wo bibira ya pour commencer na jewe ni nk'ikibitanga urumva nta kintu kirekire mfite no babwira ariko ko munavyinjiyemo canke baramaze kubikora ariko ari izina umaze hogera ko rirakaza mutaho ushaka nivyo ngira nshikeko urumva nta bintu sinoca umugani mu bisanzwe ariko kimwe no hanura abantu bafise impano shaka kwigaragaza canke afise ubwoba bon sinibaza yuko niyakugumamwo abantu bazoyimenya wowe yikore uyisohore uyereka abantu then uzobona feedback zikurikiranye sino vyigumijemo vraiment wapi wowe uyifise yerekane bishye ku mugaragaro bayibone kandi nabivuga yuko tuzobeshwa n'impano zacu zimana duze muri twebwe rero impano yifise ntuyiryamike Ribe asante sana yako benshi bakuzi nk'umuntu wama wambaye amarori sana amarori avuze iki kuri wewe amarori ni fashion muzindi nabo bamambaye ibirato ni kubera iki Ibe ndagushimire sana nenda bashimiye cyane asante sana ko wakoze kandi nibaze yuko tubwira ati ko waje sana ebana ugere kure sana nenda bashimiye cyane hama ndoro ko nsura nk'amajwi y'abantu ngira comedy ndanandika indirimbo naguhaye content urandikira abaririmbyi oya sandika indirimbo sandika indirimbo nandika nyene bon ama modo motivation guhanura abantu n'ama video bien sûr ni byinshi bira mu forogo ngira Ruben c'est ça muzobona ari byinshi content missios ukora ibintu byinshi sana ukora ibintu byinshi sana uzobikwira byose uzobikwira byose kwe nzokwipira asante sana kabisa merci sana kwa bantu bakomora dukurikira tuvuga ati fresh